Bwana Yesu asifiwe. Ndashimiye Imana yo mwijuru ko ndose akanya ngo ndayishingira intahe mu bihe nk'ibi abantu bari mu mazu biboneka ko ari bibi, ariko jewe ndaremye cyane mu mutima. Hari ijambo rindemesha cyane riri mu Baroma 8:28 rivuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Ibyo tubona byose uko bigenda kose tumenye ko Imana ishaka kwivana mw'ikiza. Muri iyi minsi nyene twari mu mazu tutari no kubuzi, nagimbe Imana ndasenga, none izera ko rero muri bihe bibi usanga hari kiza covamwo twizeye Imana cyane ku bantu b'Imana. Twarose umwanya kwegera Imana kuko twayegera kare, kuko ubu nta kugerera kuhari, no kuguma muhira utari ku kazi ugasenga. Bwana asifiwe sana. Kubw'ibyo rero ijambo mfise ry'uyu munsi rivuga ngo ivyabaye ku Bisirayeli vyatubereye akarorero. Ngo masome Abikorinto ba mbere igice c'10 ndasoma imirongo ishika kuri 13. Afise Bibiliya muzingurure Abikorinto ba mbere igice c'10 gwera ku murongo wa mbere ndashikana ku 13. Rijya nahereye ko niri mutima wanje rimbuza kwiganya no kwihebura, akugira Imana mpaye ngo tuvugane namwe mwese niringira nsome nibyo nzafatwa yansigura. Nimba mwamaze kuhabona ngo masome Abikorinto ba mbere igice c'10 ku murongo wa mbere gushika ku 13 ndasoma Yesu Kristo. Bene data, singomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cagicu, kandi yuko bose baciye hagati ya cakiyaga cigabanije, bose bakabatirizwa kuba abamose muri ico gicu no muri ico kiyaga. Bose bagasangira ibyo kurya by'impwemu, bose bagasangira ibyo by'impwemu, kuko banywa ku gitandara cy'impwemu cabakurikira. Ico gitandara cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa. Ariko ibyo byatubereye akarorero kugira ngo ntitwifuze ibibi nkuko babandi babyifuje, kandi ntimugasenge ibishushanyo by'igwamana nkuko bamwe muri babandi babisenga, nkuko handitswe ngo abantu bicaritswe no kurya no kunywa bava hasi barabyina. 8 kandi ntitugashakane nkuko bamwe bo muri babandi bashakanye, maze hagapfamwe abantu 23,000 ku munsi umwe. Kandi ntitukagerageze umwami wacu nkuko bamwe bo muri babandi bamugerageje bakamarwa n'inzoka. Kandi ntimukidodombe nkuko bamwe muri babandi bidodombye bakamarwa n'umuranduzi. Ariko ivyo babaye ko kugira ngo bitubera akarorero, kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashika kubona amaherezo y'ibihe. Nuko rero mvira ko ahagaze niyubare ntagwe, nta cyabagerageje kitari cyo ntashobora kwihanganira. Ariko Imana yo yikwizigirwa ntizokunda ko mugeragezwa n'ibiruta ibyo mushobora, ariko hamwe nibibagerageza izobacira cyanzo kugira mubone ingene mushobora kucihanganira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naya majambo y'Imana ngoba ko dusangira avuga ko ibyabaye ku Bisirayeli vyatubereye akarorero. Cyane cyane urugendo rwabo bava muri Egiputa baji Kanani. Turabe ingene byagiragenda mu bugaragwa bava kwa Farawo bashaka gitukura bakinjira ubugaragwa, ingene byagiragenda byatubereye akarorero. Tuvyige ko natwe turabe ingene bigenda, kuko ubuzima bw'Ukristo ni nk'urugendo. Kandi abise bavuye muri Egiputa mu gihugu cy'ubuja kugira ngo bashike mu gihugu cy'isezerano, bategezwe rero guca mu bugaragwa. Nkuko nasomye Abikorinto ba mbere ikintu cye cyose ku murongo w'11 havuze ngo ariko ibyo byabaye kugira ngo bitubera akarorero, kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwa ko nibihe by'amaherezo. Turavye ko byagiye bagendera usanga natwe ariko bitugendera.
tugomba kwiraba neza rero ngo imitego baguyemwo ntituyigwemwo, tutayiravye twoyigwamwo. Nivyo twifuza, nivyo tuzakuraba kuri uyu munsi, kugira ngo imitego baguyemwo ntituyigwemwo, tugira ubuntu tukayibona. Rero hari ibintu byinshi byagiye birabashikira mu bugaragwa, ni intambuko zishika 6 ngomba tuzirabe uko byabagendeye. Namaze kwisoma byose, ngomba turabizo ntambuko uko byabagendeye, kuko baramenye ingendo uzogenda, ariko byarabagoye. Murazi ko i Kanani mu bavuye muri Egiputa hashitseyo abantu 2 gusa, abandi bose babashe barugwaruka bo munsi y'imyaka 20. Abavukiye mu kayira, abavuye muri Egiputa abasheyo babaye 2 gusa, Yoshua na Kalebu. Abandi bose bahereye mu bugaragwa. Usomye mu gitabo cyo Kuvayo 13:3 havuga ngo Mose abarira abantu ati muze mwame mwibuka uyu munsi muvire muri Egiputa mu nzu y'ubuja, kuko Uhoraho abakujino ubushobozi bwinshi, ntihaze hagire imitsima itambiwe mujya. Ahangomba ko umuntu yibuke umunsi umuntu yava mu vyaha, umunsi yakira Yesu, umunsi aja mu gakiza, akaza mu ishengero, akaja mu kwa c'Imana, agatangura urugendo nkuko nabo bavuye muri Egiputa bagatangura urugendo bakagenda. Natwe twe turaba kuva umunsi umuntu yakizwa akinjira mu vy'Imana, yagiye mu ntambuko izahe nizahe. Intambuko ya mbere ngira mvuge yabagoye. Aba bantu b'Abisirayeli baragize ubwoba, kuko bava muri Egiputa bagishyikiye kuyaga gitukura. Nibumve nange byari bimeze, bageze kuyaga gitukura bigoye ko bojabuka. Urazi kujya kuyaga n'amaguru ntibikunda, nta bwato bukwiye bari bafise. Inyuma Farao n'ingabo ziwe baza ngo batere, badumire no kubagwanya no kubakorera ikibi. Batangura kurira, batangura kwambaza Mose, kuko ntibari bazi ico bokora. Abantu rero umuntu hashitse kenshi kiza n'ubwoba, kandi ubwoba si bwiza. Nico kintu ngomba ko tukiraba iyo umuntu ageze ngaho hantu yokora iki, kuko Imana yabwiye ngo mwebwe gusa nimwihagararire. Kandi nyuma yaho ibyabaye, babonye imivyimba y'Abanyegiputa ireremba hejuru ku kiyaga, nta nikindi bakoze. Mose atakambiye Imana, imubwira ko ashira ngo ni ku kiyaga icinzira, barajabuka. Bamaze kujabuka, murazi ko byagenze uko nababwiye, bajya abantu bose babaye batwagirira nabi barapfuye. Byumvikana ubwoba bwose tugira n'ubw'ubusa. Ubwoba si bwiza, ubwoba ni bubi, ubwoba burico. Igikenewe nuko tubana ukwizera. Uko vyogenda kose, situation yose umuntu yojamwo, bisaba ko umuntu abandanya kwizera Imana. Ubwoba ntacyo bumaze, ubwoba ni bubi, ubwoba bava kuri Satani. Abantu hano barahageze byababereye bibi kweli, kuko bakiva muri Egiputa babonye ibitangaza byinshi Imana yakoze kwa Farao, naha bagomba kuyizigira. Natwe turamaze ko ibintu byinshi Imana imaze kudukorera. Rero nta kamaro k'ubwoba, tugomba kuyizigira. Hano muri kino gihe cyacu wokibaza ni kiki dutera ubwoba bava kuki? Kesha abantu barihebura abakristo, abandi bakagirwa bwo kunanirwa, cyangwa ingwara ziteye, cyangwa ubukene buje, ingone kanaka umuntu abara ko bidashoboka. Kesha abantu bicwa n'ubwoba, ariko itwa tuje gusenga kugira ngo ubwoba buhere, tubandane no kwizera, urugendo rwacu tururamirize, tuzorangiza amahoro. Niyo ntumbero yacu. Intambuko igira kabiri baciyemwo yabagoye, bagize inyota. Amazi baronse ico gihe bakize inyota yararura. Ibadufise inyota, none amazi uronse ararura. Ibi tugeranye n'ibintu bimwe bimwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari igihe akazi dukora gashobora kuba nk'amazi arura, hari igihe n'abagenzi umuntu afise bashaka kumera nk'amazi arura, hari igihe n'ingo zimera nk'amazi arura. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha tugomba kumenya ingene two kwifata, kuko icyaba kisoko ku Bisirayeli
hari igiti cyatumye amazi amira neza araryoha. Mu gihe cyacu naho Kristo niwe ashobora guhindura imibereho yacu mu byo ducamwo birura canke bigoye, bikaba vyiza canke bikabiryosha. Icyo tuza twibuka hano n'umusaraba. Umusaraba Kristo Yesu twoyibuka nk'icyo giti cyatumye ajya amazi y'Abisirayeli aba meza akaba yikunyobwa, ariko imbere yaho ajya amazi yararura. Usomye Abagalatiya 3:13 avuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azovumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Nababwiye igiti rero urabona ko Yesu amanitswe ku giti, hari igiti gituma amazi yarura aryoha canke aba amazi meza yo kunyobwa. Rero nta gituma twihebura dufise Yesu mu gihe cy'inyota. Yesu atanga amazi y'ubugingo ku muzi kuwamwizeye. Abaroma 5:3 havuga uku: kandi sivyo byonyene, ariko kandi tunezerwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa yacu atera kwihangana, kandi kwinagatera kudatsindwa no geragezwa nako gugatera kwizigira ibitaraba. Aya n'amajambo aturemesha mu byo twocamwe byose ko Kristo Yesu ariko natwe intsinzi yacu iri imbere. Kandi usonye muri Yohana 4:14 havuga uku: ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uni Yesu yavuze aya majambo, unywa amazi Yesu azomuha ntazosagura inyota ukundi. Kandi isezerano ryiza ngaha duhagerekana ko ayo mazi azomuha azokwama yiburuka azana ubugingo budashira. Ikituremesha muri twebwe harimwo ubugingo budashira. Ibyo twocamwe byose turafise ubugingo budashira buri muri twebwe. Intambuko igira 3 baciyemwo nayo itaboroheye yabaye iyo kwidodomba. Indya zaraheze mu bugaragwa, indya zaraheze baca batangura kwidodomba. Ariko Mose hari jambo yavuze ati sije mwidodombeye Imana yabarokoye, Imana yabakuye muri Egiputa, niyo mwidodombeye, ntabwo mwidogejewe. Mose yabwiye ati nimurabe inkingi y'umuriro, ati ntimuturabe twebwe ngo dutere amabuye. Rero kwidodomba ni kimenyetso kibi cyane, ni ikintu kitari cyiza, ni ikintu Imana idakunda. Kwidodomba si byiza. Muri cya gice nasoma nabisomyemwo ko bidodombye bagahona. Noneho kwidodomba hano ni kimenyetso cy'umushaha ushonje. Igihe umuntu afite umwanya wo kurondera Imana umaze imyidodombo yazima yicene. Urugendo twese turimwo nta utaruzi ntigoroshye. Rero umuntu atamaregera Imana usanga agwiza imyidodombo. Umuntu adasoma ijambo ry'Imana ngo ijambo ry'Imana ribe muri we, imyidodombo iragwira. Umuntu adafata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, imyidodombo muri we iragwira. Usonye Kuvanyo 16:2 havuga ngo ishengero ryose ry'Abisirayeli bidodombera Mose na Aroni muri ubwo bugaragwa, baridodombye. Na Mose sukuvuga ngo na Mose ngo yari yorohewe, sukuvuga ngo Mose yari afise indya aja kurya Abisirayeli batabona, sukuvuga ngo Mose yari afise amazi aja kunywa byihereye. Ihari Abisirayeli bari barimwo niyo Mose yari arimwo, ariko baramwidodombeye, ahandi bashije kumutera amabuye. Niko byagenze. Yumvikana umuntu yidodomba ntugire ngo abahagaze neza. Kubugize ingorane cyo gitanga uburenganzira bwo kwidodomba. Kwidodomba ntitubirekuriwe kuko ni bibi, bikuraho ukwizera, byerekana ko unatizeye. Rero Mose yaciyabwira ati ivyo murabibona igihe uhora haza kubaha inyama zo kurya kuri uyu mugoroba, no mu gitondo akazubaha umutsima mukarya mugahaga, kuko Uhoraho yumvise imyidodombo yanyu
mu mwidodombera. Natwe twari iki? Erega twebwe mwidodombera uhoraho. Nkuko nabivuze by'ukuri abantu baridodombye mpaka Imana iravyumva. Usomye mwe twasoma ariko no bambere 10:10 bavuga ngo kandi ntimukidodombe nkuko bamwe bo muri babandi bidodombye bakamagwa n'umuranduzi. Rero kwidodomba abantu b'Imana ni bibi. Hari umuntu atosambana, atoboregwa, atoyiba, ariko icyacho kwidodomba kiza byihuta ugize ikibazo. Hakwibuka gusenga, hakwibuka kwihangana, hakwibuka icyo ukora kindi, imyidogo ikaza, na muntu yugomba kazo gacuhora, ariko idodombye Imana iba yakubonye. Kuko Imana irabona ibiri mu mitima. Abafilipi igice cya 2 ku murongo wa 14 havuga uko: mukore byose atakwidodomba, ataguharira. Urumva ko ijambo ry'Imana dutegeka gukora byose atakwidodomba, ataguharira. Niko tubitegetswe. Ariko dusanga abakristo bakino gihe bidodomba bakibaza ngo bari sawa. Umuntu yidodomba Imana ntimunezerererwa, urugendo rutamumereye neza, barutamworoheye. Tugomba gukora byose tutidodomba, tudaharira. Niko ndiko ndasoma muri Bibiliya kuri mirongo ndiko ndabaha. Intambuko igira 4 n'inzara. Bakundwa bari mu bugaragwa barashonje. Urazi mu bugaragwa nta mafamu yarari. Mu bugaragwa ntibyari byoroshye mwe mwovyumvira. Uko rero byagenze barashonje. Imana yabahaye manu ngo twabisomye, ibaha umutsima uvuye mu ijuru. Natwe uko bigenda ijambo ry'Imana niwo mutsima w'ubugingo. Tugomba kurya uwo mutsima buri munsi. Kandi Kristo niwe jambo ry'ubugingo dukwiye buri munsi. Usomye Yohana igice cya 1 ku murongo wa 1, ayo majambo woyabona. Byukuri ijambo ry'Imana rikwiye kuba muri twebwe rigwiriye. Rikwiye kuba muri twebwe rigwiriye gose. Intambuko igira 5 niyo ngomba njeko. Ivuga ngo gukekeranya no kugerageza Imana. Bageza ahantu bakekeranya, baragerageza Imana. Ikibazo babaje cyabaye iki? Ngo mbega uhoraho ari muri twebwe canke ntari muri twebwe? Ibaze nawe ke aba bantu kweri, abantu ku murango barongogwa n'igicu n'inkingi gicu. Mwijoro bakarongogwa n'inkingi y'umuriro. Kandi byarabarongoye ngo ntibazimire. Ariko bakabaza kino kibazo ngo mbega uhoraho ari muri twebwe canke ntari muri twebwe? Ku bwacu ibaza umuntu ageze umugeragezo ashika yibaza ngo ubwo kweri no banarakijijwe, none wagira ngo wakijwe ntageragezwa? Uwakijijwe arageragezwa. Na cyane cyane inzira igucanye mu bugaragwa uji Kanani, ibaza ibiharire mu bugaragwa hameze. Nuko mu bugaragwa hameze. Rero bacabaza ngo mbega uhoraho ari muri twebwe, kandi by'Imana agira bakorera barabibonye. Uravuga abantu bavuga nabo ngo sinshobora kugera kure, ngo sinkundi inzira, ngo jewe nta kiza nobona. Suko biri. Uko nugukekeranya no kwihebura, no kwihebura. Ikiri Imana yakoze bakoze ibi nabo, Imana yaciye ibwira Mose ngo aje gusenga ku musozi. Icayemera ko abamareki batera Abisirayeli bari mu bugaragwa batarashika mu cyagihugu. Arige rero tugwana mu mubiri si byiza, kuko Kristo niwe adusengera. Byukuri Kristo aradusengera akatuneshereza. Gukekeranya kuzana intambara zo mu mutima, nta kindi gukekeranya bizana. Icyo Mose yakoze yarasenze gushitsa izuba rirenze kuri uwo munsi. Ngomba kubabwira ko byukuri Kristo Yesu aradusengera. Ntidukwiye kubikekeranya. Kristo Yesu aradusengera. Ugomba kumenya neza izo ntama zo mu bugaragwa uko zimeze kuri twebwe. Uwo turaba muri Galatiya 5:17. Abigalatiya 5:17 havuga gute?
Abagalatiya 5:10 kavuga ngo kuko kamemere kifuza ibyo mpwemu yanka kandi mpwemu yifuza ibyo kameremere kanka. Iyi ni intambara rero, iyi ni intambara umuntu abamwo, nayise intambara yo mu bugaragwa, kuko umuntu ari mu mubiri akabana kameremere k'umubiri, hama mpwemu yera akaba yanka bya kameremere. Wanka wakunda uri kwisi kandi uri mu mubiri, rero kameremere muragwana. Mpwemu aranka ivyo kameremere ikunda, hama ivyo kameremere ikunda mpwemu akaba avyanka. Iyo ni intambara iba mu muntu byukuri, iyo ntambara iba mu muntu. Hayibaza ngo mbega nkora ibi cyangwa ndabireke, abazi ko ari bibi ariko akabana iyo ntambara yo kubikora. Nico gituma dusenga ngo nitije mosha mabi, nico tuzomije ijambo ry'Imana ngo tumenye n'ibyo twari tubizi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko niba twokora ibyaha ibigirankana tukabikora tubizi, nta kindi kimazi cyo bakigisigaye atari kwitegana ubwoba igihano gihambaye Imana izoha abanyabyaha bose. None rero hano byo kwidodomba nkuko nabivuze cyo gukekeranya no kugeza Imana, ivyo sivyo kabisa. Nta nimwe yonesha Imana ntibikunda, ahubwo Imana ipima ngo irabe byuko tuyikunda, kuko Imana yibereye mu ijuru, nikwe turi ku isi, nikwe duca mu bugaragwa. Dore ubugaragwa uko bigenda kose tugomba kwama turi kumwe na Yesu ngo tuze dushike amahoro, kuko tubyirengagije tukakosha ubwenge bwacu ntabwo twoshika amahoro, ntivyokunda kabisa. Intambuko ya 6 ariyo yanyuma mpereza ko bagezemwe ari mbi, abantu bakiyogiye badashaka kwibaza ko ibashikako, niyo gusenga ibigirwamana. Mose na yankingi hagiye batari ko baraboneka, igihe Mose agiye gusenga kamara ya minsi 40, ukwizera kw'abiseri kwaragabanutse. Abantu basaba ko boshobora kubona icyo basenga babona. Abantu basabye ko bosenga icyo basenga bakibona, babwira Aroni ngo bakorere ivyo. Aroni yaciye bakorera ikimasa gisubirira Imana. Mwumva iryo bara namwe, Aroni yaciye akora ikintu kimeze nk'inka, byari kivuga ngo ni kimasa ngo bagisenge. Aragikora avuga ngo niyo Imana yabakomeye Egiputa, ariko bigaragara amaze gukora bari barenze ibwirizwa rya kabiri mu mabwirizwa yose bari bahawe, kandi ivyo byarababaje Imana. Ivyo n'ubu ko abikora birababaza Imana, abasenga izindi Imana birayibabaza. Ivyo ntishaka kubyihanganira kwera n'abantu babikora. Ari uko twagiyemo usanga bari basenga ibigirwamana biri ku mayira, biri ahantu henshi, ariko kandi ibintu abantu bashira imbere kurusha ibindi birababera ibigirwamana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukundishe Imana yacu imitima yacu yose, ubwenge bwacu bwose, inkomezi zacu zose. Bisobanura ko Imana igomba kuba iya mbere. Itabaye iya mbere tuza gusanga dusenza ibigirwamana. None munsi abanyamadini hari ibintu bashira imbere mu gusenga, muzobibona bakabishyira imbere yabo bakavyikubita imbere. Si byiza, si byiza. Ibintu bimeze y'ishushanyo ngo bisenge, ngo bibafashe gusenga, kuko ngo basenga icyo batabona. Gusenga Imana tutabona niho hahagaze ukwizera. Gusenga Imana tutabona niho hahagaze ukwizera. Nimba twoyisenga tuyibona, ukwizera none kuba kuri hehe? Ngira abantu barondera iboneka, barondera ifadika. Niho Satani ashorera abantu mu kuzana ibyihuta, iboneka. Birivuga ngo ibitaboneka ni iby'ibihe bidashira, iboneka navyo ni iby'igihe gito, birashira. None bigomberwa turondere ibitaboneka by'ibihe bidashira, kuko iboneka ari iby'igihe gito, ni iby'umwanya muto. Cyo gitwa mu isi mbona umunezero waho utwara abantu benshi bakibagira ko ari igihe gito. Wamenye Imana neza akayingiramwo, akaja mu ijambo ry'Imana akayitahura, aramenya neza ko ari iby'igihe gito. Umunezero w'isi ni uw'igihe gito, kuko n'isi ubwayo izovaho. None isi niyavaho umunezero uzoburihe? Bigomberwa ko by'ukuri tubona Imana itaboneka, tukayiraba, tukayizera, cyane cyane tukizera amasezerano yaduhaye ari muri Bibiliya. Naho tuzobandanye neza
tuyizeye tudasenga ibigirwamana, kuko Imana yavuze ngo ndora Imana yawe ntukagira izindi mana mbangikanya. Imana ntigomba ko dusenga ibigirwamana cyangwa izindi mana. Imana igomba ko ari tuyisenga ubwayo yonyene. Imana igomba ko duhicwahiro cyayo, nicyo yatuyemenge tuyihimbaze tuyitazire. Tubikoze nabi tukabijana handi birayibabaza kandi yo turandura. Rero Mose icyo yacyakora bamaze gukora ayo mahano, Mose yasenganye umubabaro. Kweri Mose yasenze ababaye cyane kuko bari bakoze amahano, bakoze ibidakorwa. Abisirayeli bari mu bugaragwa bakagoma umunezero bari mu bugaragwa. Ibaze naho umuntu mu bugaragwa agashaka umunezero, bifuza umunezero w'isi. Mose kweri yasenze ababaye. Amasengesho ya Mose yo mu bugaragwa namwe mu masengesho akomeye ari muri Bibiliya, kandi uko niko mpwema dusengera atunihira iminiho itovugwa. Reka nsome muri Zaburi 106 kuri 221 Chempeza. Zaburi 106 ku murongo wa 221 Chempeza. Zaburi kafise Bibiliya tusome muri Zaburi 106 ku murongo wa 221. Uko niko bakavye icyubahiro cyabo, igishushanyo cy'imfizi irisha ubwatsi, bibagira Imana umukiza wabo yakoreye ibikomeye muri Egiputa. Nuko byagenze, ubona byanditse no muri Zaburi, ibyo bakoze byarabaje Imana kweri, bakoze ibintu bibi. Natwe niyo tutashira Imana imbere tugashira ibindi imbere, tuzodusenza ibigirwamana. Ibyo kandi birabaza Imana. Nicyo gituma umwanya wo kuyisenga ugomba kwamuha uko byogenda kose. Nta mukristo akwiye kubura umwanya wo gusenga Imana, kuko umwanya wo gusenga Imana utaburoyemwo ibyo uburi muravye nabi byava bikubera gusenga ibigirwamana. Kandi ibintu by'umuntu ashaka umutima cyane kurusha Imana byava bimubera ibigirwamana. Rero gusenga ibigirwamana ni icyaha kibi, ni bibi. Turabe neza ntituzobikorokeremo. Izo ntambuko 6 navuze baciyemwo zabagoye, bigomba tubirabe kweri natwe ntibidute mu kaga. Intambuko ya mbere baciyemwo mbi yari babaje, yari y'ubwoba, bigomberwa y'ubwoba buje tuminge twifata. Icya kabiri inyota yibateye gukora ibintu bibi, natwe inyota ntizodutere gukora ibibi. Inyota y'ivyisi ntidutere gukora ibibi, tugwane tuneshe. Icya gatatu cyari kwidodomba twabonye ko ari ikintu kibi gose. Icya kane uko nagisomye cyavuga icya kane ndacyari neza uko cyavuga, kuko nacyo nakivuze, cyavuga inzara. Inzara urazi, inzara ifasha umuntu aravye nabi yoyiba, inzara ifasha umuntu yobesha. Inzara murazi ko ari mbi, naho turaha menga nta nzara ihari, ariko uko nakivuze byadusaba ko turya ijambo ry'Imana, kuko umuntu atungwa n'umutima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Icya gatanu navuze intambuko yabereye mbi yo gukekeranya no kugerageza Imana. Ibyo ntibikatubeko tubana kwizera, dukora Imana mu kwizera. Intambuko ya nyuma navuze ariyo mpereje ko niyo gusenga ibigirwamana, bakoze ibidakogwa, natwe tube maso ntidushike kuko nasomye avuze ko ibyabaye ku Bisirayeli byatuye akarero. Rero bakunda tube maso, atiye gusenga twisengere ngo tuzorangize neza, twisengere ngo tuzoshike Kanani amahoro. Kwa Bisirayeli kweri abenshi bahereye mu bugaragwa na Mose ari mwurazi ntiyashitse Ikanani. Ikanani hashitseyo Yoshua na Karebu n'abantu batanabavukiye mu bugaragwa batavukiye muri Egiputa. Nayo majambo y'Imana nose ngo dusangiye namwe, ayumvise mwese Imana bahezagire. Reka nsenge Imana. Mana yera, Mana ugororotse, ndagushimiye kuntu bwinshi ufise utugirira. Mana wakoze ku ijambo ryawe ritwibukize uko urugendo rw'umugaragwa rwari rumeze. Bagucumye ko kenshi naho bakoreye byinshi muri Egiputa, naho mu bugaragwa hakoreye itari bike, ariko ntibashitse aho ugomba kubashika. Turisengeye Mana ko ivyatuye akarorero by'ukuri ngo twabizera, ntitube abanyabwoba, ntitwagerageza ngo bagwe,
ariko mu magerezo twakomerezwe nume nk'ibikomeye mwami twane ko abizigirwa muri byose na hose. Uwibuka ishengero ryawe mwami rikiri mw'isi, abakozi bawe utwibuke, abakristo utwibuke, umuntu wese umwibuke, abacitse intege ubibuke, abihebuye ubibuke mw'izina rya Yesu Kristo, abagwaye ubibuke, abihebuye ubibuke mw'izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese umwibuke dutabare mwami. Turakeneye ko mwe mugera bana natwe. Yesu abane kudusengera kujya mu gimana ryavuze, mwe muyabane kudusengera kujya mu gimana ryavuze, natwe kukwegera no kukurondera buri munsi. Urakoze kuduhezagira, kwezagirira umunsi mwami, kwezagirira ko byatugukorera mu bigoye nk'ibi, udushoboze kutihebura no kwiganyira, ariko duhagarare mu gakiza, tubandanye no kwizera, turindira munsi azovira mw'isi, azovira mu mubiri, azoshika ku masezerano dusezaniye, tushaka ku ntero ikuwa cyawe. Urakoze kutugira neza, urakoze kurokora ubugingo bwacu, urakoze kudukoresha uko ugomba. Hezagira umuntu wese yafashe umwanya akaza muri amasengesho akumva ijambo ryawe. Umuntu wese umwirure, umuntu wese umuremeshe, umuntu wese umere inyishu, umuntu wese umubera inkomezi mwiza Yesu Kristo, umuntu wese umubera gakiza, umuntu wese umubera umutabazi, umuntu wese umubera umurokozi. Uri Imana iriho ku masezerano, uri Imana ya Isirayeli, uri Imana iboneka mu bigoye, uri Imana yabaje icyaka gitukura, uri Imana natwe tujabutsa, uri Imana tugwanirira, uri Imana tuneshereza mw'izina rya Yesu, uri Imana tugaburira mu bihe byose, uri Imana dukunda, uri Imana tuzigama mw'izina rya Yesu Kristo. Niwe uduha amazi y'ubugingo, maze ngo ubugingo bwame buduza muri twebwe. Ndagushima ko twitwararika mw'izina rya Yesu. Uziga muntu wese, uduhezagire Mana, maze udukoreko, udutabare turokore, wigaragaza kandi muri twebwe, tone ubwiza bwawe, tone imbabazi zawe mwami. Bagene mwite kunezera, ubaharire, duharige ibyaha mwami, twezwe gose, twemereke gose, aho twagendeye mu kutizera uduharire, aho twidodomvye uduharire, aho twasitaye uduharire, aho twasubiye inyuma uduharire, aho bitagenze neza uduharire, tweze utunganye ijambo ryawe ritweze, utwongere inkomezi kuramizo bukoze. Urakoze kuduhezagira, urakoze kutugira neza, ni mwiza rya Kristo Yesu umwami wacu, mwisabye nizeye, amen.